Iyi modokari ni imwe mu modoka zikoresha umuyagankuba iheruka kwerekanwa n'ishyirahamwe Skyline aho ryasinyanye amasezerano ni bank KCB kugira ngo izo modoka batangure kuja barazerekana bongera bazigurisha, aho umuntu azokenera kugura iyo modoka azogenda muri KCB akariha ibice 200 vy'igiciro c'imodoka ashaka kugura, hanyuma KCB nayo ikamurihira ibice 80. Iyo modoka ikaba isharizwa n'umuyagankuba wa Regidezo ndetse ikagira n'ahantu isharizwa n'umuyagankuba uva ku mishwarara y'izuba. Izo modoka rero ngo zikazofasha no mu gukingira ibidukikije nk'uko vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru wa Skyline, aho avuga yuko izi modoka zije gufasha abarundi muri kino gihe igitoro gisanzwe carabuze, zongere zifashe gukingira n'ibidukikije. Ndetse uguze iyi modoka Skyline ikazogufasha kugira ngo bakwenstalire ahantu uzohora yishariza ku muyagankuba wa Regidezo, kandi ivyo bakabikorera ku buntu. Nayo iyo ngurane KCB izotanga umuntu azogenda arayisubiza buke buke gushika mu myaka 5, kandi iyo ngurane ikazohabwa abantu bose baba abanwanyi ba KCB n'abatari abanwanyi ba KCB bavyifuje.